urakoze cyane missionnaire Miguel Bermudez Marine. Imana ibandanye kuguhezagira cyane kandi ndagukeje kubw'ibyo bikorane mwakoreye hariya muri Guatemala. Ari byo kuri jewe byabaye iby'umugisha ukomeye ku munsi wa gatanu n'ejo ku wa gatandatu. Byose byabaye iby'imfashanyo ikomeye no gukura mu buryo bw'impwemu ku bw'amajambo yose yavuzwe, ariyo adufasha twitegurira uguhindurwa kwacu. Rero Imana iha umugisha n'abo bose bari hariya muri ibyo bikorane, abahari, abo mu bihugu byose, mu bibanza byose, abagize ingufu kugira ngo babe bahari kandi baze bajyane mu bihugu byabo umugisha ukomeye ari wo batwara mu mitima yabo, kuko n'ijambo baba bajyanye mu bihugu byabo. Kandi Imana ibandanye ikoresha abakozi b'Imana bose, na mwene data Miguel ibakoreshe cyane ku bw'ineza y'ihanga ry'Imana ryose, kuko icyo twifuza nuko twese tuba twiteguriye kuragwa mu mwuzuro uguhindurwa kwacu vuba cyane, tukava ngaha tukajya mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 2 umurongo wa mbere ukabandanya. Andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso, utufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko kw'amatara 7 by'izahabu. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe no kwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, usanga n'abanyabinyoma, kandi ugira ukwihangana, wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje, ntiwacobogora. Ariko mfise icyo nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukore ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo, nzoza kuri wewe nkure igiterekwa kw'itara cyawe ahantu hacyo, ishiti wihanye. Ariko icyo ufise nuko wanka ibikorwa by'Abanikolayiti, ivyo nanje nanka. Uri n'ugutwi niyumva icyo mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kujya kuvyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Yaranditse ko ngaha ngo igiti acapura ko n'inyenyeri ya Dawidi. Yaranditse ko ngo ivyahishuriwe Yohana 10:8 kugeza ku 10, umurongo w'8 kugeza kuri 11. Aho rero tuhabona agatabo mu vyahishuriwe Yohana 10:8 kugeza kuri 11. Tuhabona agatabo aho Yohana yabwiwe mw'iryo yerekwa ko yokajya, no kuvuga igiti cy'ubugingo, igitabo gihesha uburenganzira. Ibanga ry'inyenyeri igira 8 itaboneka mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa 20. Nicyo cigwa cyo mu butumwa tuzakuba turiko turumva uyu munsi bwavuzwe 30 z'ukw'icumi mu 97 buvugirwa muri Kintero muri Siri, yakoresheje icyanditswe cyo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo w'10 kugeza kwa 20. Ndabinginze murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Turabwirwa mu butumwa ikinyenyeri cyo mu gaturuturu bwavuzwe 11 z'ukwa 3 mu 2016.
uvugirwa muri Villahermosa Tabasco muri Mexique hari kuwa gatanu. Yari intangamarara y'icyo kigo yaciye avuga mu nyuma ku Imana cyitwa ngo inyenyeri yo mu gaturuturu. Haratubwira ati ku munsi w'iherezo hazokwigaragaza Kristo izuba ry'ubugororotsi, azokwigaragaza mu mwuzuro wose kugira ngo aduhe ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa nawe tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Inyenyeri, twarabonye inyenyeri ndwi ari bo bamarayika ntumwa ndwi batonze ku murongo, Pawulo n'izindi ntumwa gushyitsa kuri Revera William Branham. Byongeye kandi twarabonye n'inyenyeri zitatu za nyuma, Luteri, Wesley na Revera William Branham batonze ku murongo, baza baraza mu gihe ujya mu kindi. Hanyuma naho hazoza inyenyeri nkuru, ikinyenyeri cyo mu gaturuturu, izuba ry'ubugororotsi. Kristo mu kugaragara kwiwe kwa nyuma mu ishengero ryiwe agaragaye mu mwuzuro wose. Mu gitabo cy'ibihe by'ishengero ku rupapuro rw'amajana 265 haravuga hati, igitabo gisubiwemwo mu gice cy'ibyanditswe ahavuga ngo nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu, ndi umwuzukuruza, ndi umunago wo ku giti cya Dawidi. Ikinyenyeri gicibatsi cyo mu gaturuturu, ibyahishuriye Yohana 22:16 kugeza umunsi ukeye ikinyenyeri cyo mu gitondo kibandurire mu mitima yanyu. Petero wa 2. Nk'uko biri mu iyo mirongo, Yesu ni ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. Mpemu ngaha ariko aratanga isezerano ariha abatoranijwe bo mu bihe byo mu mwijima ku bijyanye nabo nyine ubwiwe, hanyuma naho mu bihe bigiye kuza. Nk'uko twamaze kubivuga ko Yesu yiyerekana ari kumwe n'intumwa yo muri buri gihe, atayandika ko ngo intumwa 8. Ngaha kandi arandika ko ngo ikinyenyeri cyo mu gaturuturu n'ibuye rikomeza imfuruka karicapura. Ubu baramuronka ko uguhishurirwa kuje mu ijambo ryo muri buri gihe. Uko guhishurirwa kw'ijambo kurasohora abatoranijwe b'Imana bakava mu isi. Uko guhishurirwa kukabashyira mu kunga ubumwe mu mwuzuro na Kristo Yesu. Acacapura ibuye rikomeza imfuruka n'inyenyeri ya Dawidi hejuru n'ibihe munsi. Izo ntumwa zitwa inyenyeri kuko bakayangana umucyo utiwe ahandi, umucyo uvuye ku mwana Yesu. Kandi byongeye bitwa inyenyeri kuko baba bazanye umucyo mu ijoro. Rero mu mwijima w'icyaha ubu barazana umucyo w'Imana ku bantu bayo. Arandika ko ngo uguhishurirwa kw'ijambo kurasohora abatoranijwe. No mu butumwa bwiswe ngo ubutumwa buvuga ku kigabane cya 4 cyo mu byahishuriwe Yohana, igice cya 3 cy'ubwo butumwa. Turabwirwa ku rupapuro rwa 42 haravuga hati 42 na 43 42 hepfo. Nivyo rero nimurabe, mbega ni gute twegera Imana? Ukwizera kuzanwa no kumva. Turiko turumva ijambo ry'Imana riba ririko rirashushanwa riva mu kibanza cy'ahera cyane rishushanyirizwa mu ntumwa y'igihe. Yaranditse ko ngo riri mu kibanza cy'ahera cyane, ijambo ririshushanya biciye mu ntumwa. Acacapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero.
dusubiye inyuma muri ivyo mu ngoro ya Salomo, ivyo vyarahishushanirije vya bitereko kw'amatara, vyarashushanije imico yavyo imbere mw'isoko ry'umuringa. Rero ngaho umumarayika wo mu gihe c'ishengero aba ariko arashushanyiriza imbere mw'ayo mazi, ashushanya uwo muntu wari we ari imbere ngaha, ariko arashushanya imbabazi ziwe, ijambo ryiwe, igihano ciwe, izina ryiwe, vyose birashushanyirizwa ngaha imbere, aho wewe uba witandukanije kubwo kuvyizera. Mbega murabitahuye? Murabona mu kibanza c'ahera cyane intumwa ivyo bivuye ngaho birishushaniriza, nukuvuga mu bihe birahishushaniriza, hagashushanyirizwa imbabazi ziwe, ijambo ryiwe, igihano ciwe, izina ryiwe, ibintu vyose biba biri aho mu kibanza c'ahera cyane, biba bishushanyirijwe mw'izo ntumwa. Mbega muravyumva? Ni murabe ingene ibi bintu ari vyiza cyane. Twarabivuze ko ku yundi munsi mube maso ngaha. Rero umuntu atsindanishirijwe kubwo kwizera, nivyo mu kibanza cya kabiri amaze kozwa akezwa akuzuzwa rero mpwemu yera, ugutsindanishirizwa, ukwezwa, umubatizo wa mpwemu yera. Murabibona? Mbega ubutumwa bwiwe bwagenze gute? Ugutsindanishirizwa biciye mu kumva, ukwezwa nicyo wewe ukora, kandi kubijyanye n'ibyo wewe wakoze wishimiye ivyo bintu, Imana yaragushize ku ikimenyetso cya mpwemu yera. Rero wewe mwebwe bene data b'Ababatiste, ndagomba kubabaza ikintu. Mwebwe mwovuga muti mbega Aburahamu ni ikihe kindi yari gukora atari ukwizera Imana, kandi Imana yabimuharuye ko nk'ukugororoka? Ivyo nibyo vyose yari ashoboye gukora ngaha nyene, yarizeye Imana, ariko Imana kugira ngo yemere ukwizera kwiwe yaramuhaye ikidomesho c'ugukebwa, imushyirako ikidomesho, vyerekana ko Imana yemeye ukwizera kwiwe. Kandi wewe watuye ko wizeye Imana, ariko nambuka utarashyirwa ko ikimenyetso cya mpwemu yera, Abanyefeso 4:30 nimba mushaka kuvyandika. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana, mwashyiriwe ko kubabera ikimenyetso. Wewe udashyizwe ko ikimenyetso, ntushigwa ko ikimenyetso, wewe utarakira mpwemu yera. Arandika ko ivyahishuriye hana ndwi umurongo wa 2 na 14 umurongo wa 11. Reka kanya gato tubanze duce mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 17. Ku gace k'125. Igitondo kimwe cy'ubwiza, izuba rizoreka guseruka, rizoguma hariya mu buseruko, mu burengero. Inyenyeri arandika ko ngo abamarayika ndwi bazoreka gukayangana. Ukwezi arandika ko ngo ishengero mu bihe ndwi, ishengero mu bihe ndwi. Ukwezi ntikuzokwaka. Iyi niyo saha, iyo saha mwami ndagomba kuyibona, igihe bapfuye bazova mu mva kugira ngo bazamugwe mu kirere. Ndagomba kuzoba ndi muri ico gitigiri cyabo. Arandika ko ngo izuka, izuba, ukwezi, inyenyeri hamwe n'izuka. Arabananya avuga ngaha, mbega ibyo bimara igihe kingana gute kugera ku ikanguro rikurikira, kugeza ku gucungurwa kwacu? Ni uwo munsi nyene wo gucungurwa. Arandika ko ngo umunsi wo gucungurwa, umwaka wa yubile.
kandi aracapura ko inganamwashi n'ibihe by'ishengero n'inyenyeri ya Dawidi, akandika ko ngo umunsi, agacapura n'iyindi nyenyeri ya Dawidi hepfo. Nta buryo buhari bwo kwirinda ivyo, wewe ntiwoshobora kubihunga kuko navyo ntibizoguhunga. Murabona, kuko wewe uriko ikimenyetso kugeza ku munsi w'ugucungurwa kwawe. Nta kintu na kimwe kihari cyo muri kazoza canke muri kubu, icyago, inzara, inyota, urupfu, nta na kimwe cyo hava kidutandukanya n'urukundo rw'Imana muri Kristo. Pawulo yaravuze ati, ivyo ndabizi ntakekeranya n'ivyo. Wewe uriko ikimenyetso kugeza ku munsi w'ugucungurwa kwawe. Mumenye ivyo bizozana uw'Imana wa nyuma bundi bushasha. Nimube maso kuri ibi bintu. Mpemu, ubugingo, umubiri. Murabona, umubiri, ubugingo n'impwemu. Mwene data William arabandanya avuga mu butumwa bwitwa ngo inyenyeri yo mu gaturuturu. Aravuga ati, nuko rero tube twiteguye, kuko igikomeye cyane mu mubiri w'ibanga wa Kristo kirateguwe muri iki gihe cya nyuma, kandi uko kuzoba ari uguhishurirwa kw'ikimatanijwe c'indwi, uguhishurwa kukuza k'umwami ku ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, kugira ngo yigaragaze mu mwuzuro wiwe wose. Ari byo bizoshikirizwa mu igerekwa ry'ihema igeretswe Revera William Branham, aho Kristo yarabonetse muri mpwemu yera, inkingi y'umuriro, yinjiye ariko arigaragariza mu bikorane Revera William Branham yakoze mu buryo bw'iyerekwa, abikorera mu iryo hema nini yeretswe. Aho niho hazobera ukugaragara mu mwuzuro kwa Kristo mu ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. Uko kuzoba ari ukugaragara kw'ikinyenyeri g'ikibibatsi cyo mu gaturuturu, kandi hazobaho ukwikangura ko mu buryo bw'impwemu, ikanguro rikomeye cyane rizokora ku isi yose y'iva ikagera, kandi ivyo bizoshitsa ugukwegwa kwa gatatu, ariko kuzoba kw'ishengero mugeni, kube ku nkumi z'ibijuju no ku isi nayo byoroshe cyane. Nk'uko iyo niyo nteguro y'Imana yo muri iki gihe cya nyuma, integuro twebwe dufisemo igice ngirakamaro cyane kugira ngo twakire umugisha w'Imana, turonke ukwizera kudushoboza guhindurwa no kujanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mu gitabo cy'imirongo turabwirwa ku rupapuro rw'110, agace k'amajana 961, haravuga hati, Mwami, turagusavye ngo uze hagati mu bantu, urondere uruvyaro rwatoranijwe. Mwami, uruzane mu buryo kanaka, umucyo wururuke, kuko twebwe turizeye ko isaha igeze kure cyane, kandi izuba ririko rirarenga n'ingogana n'ingoga iburengerazuba. Rero vuba igihe ntikizoba kigisigaye ukundi, kandi igihe n'ibihe bidashira bizofatana, igihe Imana n'ihanga ryayo bizoba bifatanye. Turasenze Mana ngo mw'icyo gihe tuze duharugwe turi kumwe n'abo bazoba bari kumwe na Kristo, aribo bitwa umugeni. We hejuru yaranditse ko ngo nta gihe kizoba kigisigaye ukundi, umucyo wo ku mugoroba niwarenga, igihe n'ibihe bidashira birafatana. Navyo naravyandika ko ngaho, aca capura piramide akandika ko ngo 8 ibihe bidashira, hepfo naho ibihe by'ishengero, akandika ko ngo igihe imbere mu bihe by'ishengero, akandika ko ndakuvuga mu bihe ndwi mw'isonga rya piramide. Ngaha naharandika ko ngo ugukoranira hamwe canke igikorane, akongera gucapura ingana mwashi n'ibihe by'ishengero.
mwenda tabiri amarabana yavuga ngaha ati nuko rero tube twiteguye kandi dusenga kugira ngo vuba hagaragare uguhinduka ukuri kw'ihema rinini katedrale ariryo ryabonywe na Revera William Branham kandi we yarashatse iryo yerekwa kurihindura ukuri ariko ntiryari iryo mu gihe ciwe ni iryo muri iki gihe cyacu no mu butumwa bwo kuw'Imana nabwo yabwise nk'uko nyene ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. Ubwo twari ko turasoma yari intangamarara yavuzwe kuwa gatanu ubwo nabwo kuw'Imana 13 z'ukwa gatatu mu 2016 muri Villa Hermosa Tabasco muri Mexique. Yaravuze ati rero muri iki gihe cya nyuma dutegereza kubona iyi nteguro yose yashyizwe mw'aya mashusho n'ingero ibigereranyo biri muri Bibiliya kugira ngo dutahure ivy'Imana yasezeranye n'ingene Imana izobirikira bikora muri iki gihe cya nyuma. Ntibihave biducika nk'uko vyacitse Isirayeli mu myaka 2000 heze aho Mesiya yaje ntibamwakira. Ntitugomba yuko ivyo biba kuri n'umwe wo muri mwebwe bikamuba ko nk'ivyo nyene. Mu butumwa bwiswe ngo Shalom mu butumwa bwiswe Shalom aratubwira ku rupapuro rwa 11 bumwe yabuvuze itariki 12 z'ukwa mbere mu 64 ubundi itariki 19 ubu n'ubwo itariki 19 z'ukwa mbere mu 64. Turaza gusoma n'ibiri mu bundi kugira ngo navyo mubibone kugira mubufisa bariko barandika. Ku rupapuro rwa 11 mu butumwa Shalom Yesu yarabwiye Yohana cyangwa yavuze kuri Yohana we yabaye umuco ukayangana igihe gitoya. Kubera iki? Yesaya mu myaka 700 imbere yuko avuka yaravuze ati ngirijwe ry'usemerera mu bugaragwa. Maraki kigabane cya 3 yaravuze ati umva ngira ntume integuza yanje indoraniriza inzira imbere yanje. Murabona we yabaye iryo jambo rishingiwe intahe ijambo ryasezeranywe ryo kuyo munsi. We yari umuco kuko yariko arashitsa ijambo Imana yari yaravuze iri muvuga ko kandi igihe Yesu nawe yaza Yohana yaravuze ati ntegerezwa gucishwa bugufi mw'uyu mwanya ategerezwa kugaragara we agakora. Rero we yari umuco mu bihe byose nk'uko Imana yavuze ko iyo saha yari kuza. Ni gute ba bantu mu madini bananiwe no kubibona? Ni gute bo vyabananiye? Ni gute ba bafarisayo n'abasadukayo batashoboye kubibona? We yaravuze ati nimusesangure mu vyanditswe kuko mwebwe muvuga ko ariho muzeyo ubugingo budashira kandi ivyo vyanditswe nivyo binshingira intahe. Mbega ni gute bo batashoboye kubibonaga bene data? Ni kubera ko vyari vyaramaze guhanurwa ko ariko bazobikora kandi nico kimwe n'uyu munsi umwijima uri kuraza ku bantu kandi turi ngaha. Imana yarategekanije ku ijambo ryayo rigaragarira kuri uyu munsi kandi niwo muco umwe rudende dufise kandi Imana izokwemera ko umuntu kanaka agaragaza iryo jambo. Umuntu kanaka azobikora yo yarabisezeranye kandi iyo ikora nk'uko yamye ikora buri gihe. Ngira ndabisome bundi bushasha. Imana yarategekanije ko ijambo ryayo rizogaragara kuri uyu munsi kandi uwo ni wo muco umwe rudende dufise kandi Imana izokwemera ko umuntu kanaka agaragaza iryo jambo. Umuntu kanaka azobikora yo yarabisezeranye kandi Imana yo yamikora neza nk'uko yamye ikora.
yo namba ntiyigeze ihindura uburyo bwayo bw'ingene ikora. Yo iravuga imbere y'igihe ibizoba, hanyuma yo ikarongika umuntu akabishingira intahe, kandi ibyo bica hejuru y'imitwe y'amamiliyoni y'abantu, kuko umwijima uratwikira isi muri icyo gihe, kandi abantu bakunda umwijima bakawurutisha umucyo, kuko umwijima urahimbara abantu cyane. Narabonye ibikorwa byo muri Hollywood vuba, aho bavuga ngo ubuzima butangura izuba rirenze, ahubwo aho niho hatangura urupfu. Ibintu byo mu ijoro, aho bo bibaza ko bariko baraba, bo bariko barapfa. Imana mu nkomoko yaratandukanije umucyo n'umwijima, yo buri gihe yamye igenda irabikora ivyo. Mbega Imana ikora iki? Yo biciye mu nguvu, biciye mu mucyo ugiye kuza, yo iraboha umwijima ikawushyira hirya ku rundi ruhande rw'isi, kandi ibyo neza neza nibyo biriko biraba uyu munsi. Ni mbere gato y'uwo munsi arandika ko ngo imbere y'ikimpumbi c'indwi ikinyenyeri cyo mu gaturuturu cyarashe kugira ngo gitangaze umunsi ugira uze. Arandika ko ngo inyenyeri na piramide n'inyenyeri ya Dawidi imbere mw'iyo ngana mwashi n'ibihe by'ishengero, kandi mpwemu yera ariko arerekana umucyo wiwe. Hazoza igihe aho umucyo n'umwijima bizotandukanywa, kimwe gitandukanywa n'ikindi. Ishengero n'urutonde rwayo bizofata urutonde rwo ku murango. Kristo n'umucyo wiwe, ijambo ry'isezerano, bazoja mu izamugwa. Arandika ko ngo izamugwa ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Ku rundi ruhande arandika ko ngo izamugwa naho nyene. Icyo nicyo kintu kimwe rudende gisigaje gukogwa. N'umunsi, uyu munsi ni gitondo cy'umunsi mushasha kuri benshi barindiriye ukuza kwiwe. Ku rupapuro rw'ubu butumwa nyene, ku rupapuro rwa 16 16 hepfo na 17 haravuga hati mwaramutse, bishaka kuvuga ngo amahoro. Umwijima uri kuregerana, ni kubera ko umwijima uri kuregerana kugira ngo umucyo uboneke. Yesaya 61, haguruka ukayangane kuko umucyo wawe ushitse. Icyo nicyo gituma je nshobora kuvuga nti shalom, umucyo wabaje ko. Amahoro y'Imana ku mugore yacaguwe, umudamu umukenyezi yacaguwe, uwo Imana imbere y'uko isi iremwa yahamagaye iramutoranya. Abandi bo ntibazokwigira babibona namba ntibazokwigira bamenya ikintu na kimwe kubijanye n'ibyo. Niko Bibiliya ivuga, kandi Yesu yaravuze ati nta numwe ashobora kunza ko data atari wamuzanye, kandi abo data ma bose bazonza ko n'ibyo. Aho niho Yuda yarari, umucyo wari kurakayanganira ngaho, ariko inyuma mu mutima wiwe mu bugingo harimo urubuto rw'umwijima. Igihe hashikaga hinyuza, umwijima waciye wiyerekana urigaragaza. Hariho umugore muto ari mu mwijima imbere ngaho, ariko ngaha ubugingo hepfo, ariko ngaha hepfo hariho uruvyaro rwo rwatoranijwe. Kandi igihe umucyo waza, we rirukanye umwijima, umucyo urigaragaza. Turazi ko Mesiya aje, kandi we niyaza azodutangariza ibi bintu. Yesu yarababwiye ati ndiwe, ariko Yuda yarabikekeranije ko, ariko nta nkeka wamenga ariko agendera mu mucyo. Murabona umucyo ngaha hejuru ntacyo buvuze, n'umucyo uri ngaha hasi. Aho niho ibyo nivyo byo kwitaho. Hepfo cyandika ko ngo ubugingo, umucyo ngaha hejuru arandika ko ngo mu bwenge wogendagenda ugaherekeza abandi n'ibindi, ariko ububasha bw'ukuri bw'Imana bwinjiye ntibugaruka mu ubwo ruvyaro rwapfuye. Byoca byishushanyiriza mu idini kanaka, ariko umucyo uri ngaha hepfo aca yandikaho ngo mu bugingo, uruvyaro rw'ukuri rwatoranijwe
uwo muco wururutse ngaha arandika ngo mu bugingo, uwo muco ugasezera umwijima wose muri wewe ukagushira mu bumwe na Kristo. Arandikaho ngo ubugingo, urubuto na piramide n'ibihe by'ishengero. Bitagenze uko wewe ntiwokwigera ubibona namba ivy'Imana yavuze. Rero kuri mwebwe uruvyaro rwatoranijwe, shalom, amen, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, kuko turiko turashika ku iherezo, turi hafi cyane y'iherezo. Reka tuvuge ko uyu mwanya kanya gatoya, shalom, umuco w'Imana waje, ijambo, umuco urashingiwe intahe bundi bushasha kugira ngo mwebwe mushobore kubona ukugaragara kw'isezerano ry'Imana kuri uyu munsi. Nimusesangure mu vyanditswe, kuko mwebwe muvuga ko muri vyo ariho muzeye ubugingo budashira. Ivyo birashingira intahe umunsi turiko turabako. Mbega umuco w'uyu munsi ni iki? Mbega ni iki Bibiliya yasezeranye ko kiba kuri uyu munsi? Nimurabe isaha iyo ariyo. Nankeka Yesu yarabakankamiye kuboko batizeye Yohana ati yari umuco, kuko umuvugishwa n'Imana yari yaravuze ko azoza, kandi aho niho yarari umuco ugaragaye. Bo ntibabibonye, bo ntibabitahuye, bo bibaza ko yari Mesiya, biyumvira n'ibindi bintu kandi bo barananiwe no kumumenya. Yesu yaraje, imico ibiri ntishobora gukayanganira icyarimwe. Ku rupapuro rwa 18, umuco w'ishengero ntushobora gukayangana n'umuco w'Imana ngo bikaranganire rimwe. Utegerezwa kuba ari umuco w'Imana unyegeza umuco w'ishengero. Umuco w'Imana urengera umuco w'ishengero. Uko niko bimeze no mu mpinduka z'ikiringo. Ntihashobora kuba mu gihe izuba ryamaze kuba ririko riraka kugira ngo ryeze ingano, kugira ngo ryeze abatoranijwe. Nta kindi kintu na kimwe gishobora kugumaho cyo mw'ico kiringo cyarenganye. Utegerezwa kuba umuco gusa w'izuba wakira kwabo batoranijwe, ukabakomeza ukabeza. Kandi ivyo neza nivyo biriko biraba uyu munsi. Imana irikiratandukanya systeme y'amadini, ibitandukanya n'umuco w'ijambo ryasezeranye ryo kwigisa turiko turabamwo. Uko nukuri bagenzi, kumbure mwebwe hari igihe mutoshaka kwizera ivyo, ariko nimurindire muzobona ko ari ivyo canke ko atari ivyo. Nimurindire, ahubwo mukwiye kwinjira uyu munsi nyene mu gihe hakiriho amahirwe yo kwinjira. Ijambo n'umuco iyo rishingiwe intahe, mu gihe ijambo ryasezeranye ryo kuri uyu munsi ridashingiwe intahe, Imana niyo birashingirwa intahe, ntiwoba uraba umuco, ntivyoshoboka. Nimba Imana yaravuze iti muco nubeho, kandi ntihagire izuba na rimwe rice riza, nta muco woboneka. Ariko igihe Imana yavuga iti nihabeho umuco ukabaho, igihe Imana yasezerana Mesiya yaraje. Rero ijambo ryayo ryarashikijwe, kandi we yabaye umuco w'iyo saha. Igihe yo yasezeranira Nowa n'abandi, bo bari umuco w'iyo saha. Igihe Imana yasezerana ko haza Nowa n'abandi, bo bari umuco w'iyo saha. Kandi hariho umuco w'iyi saha yo muri kubu, ni Yesu Kristo mu bubasha bw'izuka ryiwe. Ijambo ryiwe ryasezeranye ryo kuri uyu munsi ati ibikorwa nkora namwe muzobikora, mbere muzokora n'ibibiruta, kuko ngiye kwa Data. Ibikorwa bibiruta, ibintu bibiruta. Mbega ibiruta ibyo yakoze murabyizeye? Jewe ego me ndavyizeye. Womenga birarengeye imitwe y'abantu. Nimwibaza igihe we yari ari ngaha ku isi, mbega umuntu yari gushobora gukora ibikorwa bikomeye gute? Ivyo ndamaze kubisigura inshuro nyinshi, bibirengeye. Ariko
nk'ibyo nyene bibirengeye yarabivuze muri Yohana 14:12 ati muzokora n'ibibiruta. Mwenda tabiriya mu butumwa turiko turasoma bwitwa ngo inyenyeri yo mu gaturu turarabandanya avuga ati nuko rero harakenewe uguhishurirwa kw'ijambo ritanzwe na mpwemu yera ku munsi w'iherezo kugira ngo turonke uguhishurirwa kuva ku Mana ko amasezerano yose ahwanye n'iki gihe cya nyuma duheze tuyabone uko agenda arashitswa kandi tube turiko turabura uruhara rwo mw'uwo mugisha dushigikiye umugambi w'Imana wose. Mwibuke Kristo muri Luka mutagatifu, mwibuke ko gihe Mariya na Yosefu bajya kumurondera kuko bari bagiye ku munsi mukuru wa Pasika. Basubiye inyuma, Yesu yari yasigaranye n'abanyabwenge b'ivyanditswe kandi niho yari aramerewe neza. Kandi uwo muntu muto w'imyaka 12 yari karavugana n'abanyabwenge b'ivyanditswe b'ivyagezwe, anababaza yongera anabishura ibibazo vyabo bamubaza. Yosefu na Mariya bari kumwe n'umugwi w'abandi bantu abari baje bavuye i Nazareti nabo mu miryango yabo, bari mu rugendo. Mu kanya kamwe bararondera bati mbega wa mwana Yesu arihe? Yari yabazimiranye. Mwibuke yuko Mariya ashushanya iyobokamana ry'abakristo kandi mu butumwa bwiswe Shalom ubwavuzwe 12 z'ukwa mbere mu 1964 ku rupapuro rwa 21 haravuga hati Bibiliya ivuga ko we ari ijambo kandi icyanditswe kigaragaye ni umucyo. Hejuru yaho ngo kigaragaye acyandikaho ngo cyambaye umubiri uyu munsi. Hejuru naho akandika ko ngo umucyo bingana icyanditswe gishikijwe, ivyanditswe bishikijwe. Murashobora kuduza gatoya ijwi rituje. Rero mwebwe ntimuzovyemererwa igihe ivyo bizoba, kandi twarabibonye bishushanijwe aho acacapura kw'inyenyeri ya Dawidi. Byavuzwe biciye mu guhumekerwa imbere y'uko biba, bishushanywa mu kwezi kandi birerekanwa bibaye, kandi ngibi biriko biraba. Isaha iradushitseko umwijima ku bantu mw'uyu mwanya. Nivyo mbega ibyo byose bishaka kuvuga iki? Mbega duhagaze hehe? Turi ku isaha iyihe? Mbega twegereje cyane gute ukuza? Ni vyiza wewe wovuga uti igihe bose bazogira ikanguro, ntimutinye mukuku muto kuko data byamuhimbaye kubaha ubwami. Ni vyiza. Mbega ibyo bishaka kuvuga iki? Imana yatanguye gutandukanya umucyo n'umwijima, iriko irawusiga hirya nk'uko yabikoze mu itanguriro kugira ngo herekanwe igitondo cy'umunsi mushasha. Yaranditse ko ngo umunsi w'umunani, yaranditse ko ku ruhande umunsi mushasha bingana ikiringo cy'ubwami. Acacapura ko n'inyenyeri ya Dawidi. Ibihe by'ishengero biriko birazimangana. Mumbabarire, ibihe by'ishengero biriko birazimangana. Imana iriko irigiza umwijima mu kibanza kanaka, itegerezwa kubikora kugira ngo izimanganya amashengero yabaye amadini, yigizeyo isi. Ivyo mw'isi nibyo kugeza ubu vyiganje.
ndakwinginze Mana yacu y'ukuri, wigize y'ukwambara ko mu isi no kubaho nk'ivyo mu isi, ivyo vyose ni isi, kandi mwebwe ntimuri abo mu isi bana banje, mwebwe muri abo mu ijuru. Ico si kibanza cyanyu. Yacyapara kw'inyenyeri ya Dawidi na piramide n'ibihe by'ishengero. Ni kubera iki twebwe tworaba abantu bakomeye tukagerageza kuraba inyuma tukigira abantu bakiri bato bundi bushasha? Ntitwoshobora gukora ivyo, ahubwo no kuraba amaji imbere, ntituraba inyuma. Turabe ngaho ingene byagenze, kandi turashaka kubona ingene bizogenda. Rero turiko turarondera iyo saha, tuyinyotewe cyane. Arandika ko ngo isaha y'umunani. Abantu benshi beza uyu munsi baraba mw'ivyo vyizegwa mw'ayo mashengero n'ayo madini, babone kumengana abagororotse, ariko banka ubushobozi bw'ubugororotsi, nk'uko bivuga muri Timoteyo wa 2:3. Umwijima, uguhuma kwa Isirayeli, vyabaye kugira ngo abanyamahanga bamurikigwe. Rero uruhumyi rw'abanyamahanga no kugira ngo Isirayeli nayo imurikigwe. Arandika ko ngo uruhumyi rwa Isirayeli, uruhumyi ku banyamahanga, ni nk'umurango nijoro. Ku ruhande rumwe haba hari umwijima, ku rundi ruhande naho hari umuco, hanyuma umuco ujya ku rugo rundi ruhande. Rero ukwezi kuriko kuragenda nk'uko yabikoze, n'ingene hashushanijwe umwijima wo mu isi. Ni ikintu kuri twebwe kibidushushanyiriza ko igihe cy'abanyamahanga gisozerewe. Ishengero ririko riritegura, ryagumye ririko riritegura, rimaze igihe. N'isaha y'izamungwa, kuko umwijima uriko urazimangana ku banyamahanga, kandi igitondo vuba kizotangura ku Bayuda. Aho ngo uriko urazimangana, cyo yandika ko ngo uriko urakugwaho. Izuba ryarakoze urugendo riva mu buseruko rija iburengerazuba, kandi turi ku nkengera y'uburengerazuba. Umuco ushobora gukora ikintu kimwe gusa, no gusubira mu buseruko ku rundi ruhande. Mbega mwe muriko muravyumva? Umuco ushobora gusubira gusa mu buseruko ku yindi ncuro aho Isirayeli yatanguriye. Imana yarabahumishije akanya gatoya, ariko umwijima ubu ni mwinshi ku isi y'abanyamahanga, wararengeye ibintu vyose. Mu kuza kwa mbere Isirayeli yarahumishijwe, mu kuza kwe kwa kabiri naho abanyamahanga bazohumishwa. Abanyamahanga bazokandagira i Yerusalemu kugeza ikiringo cy'abanyamahanga kirangiye. Yesu yarabivuze, rero kirasozerewe. Umwijima ku bantu, Imana iriko irabushushanyiriza mu bicu nk'uko yavyerekaniye ku isi imbere y'uko biba. Turi muri ivyo. Abantu beza barafatirwa nabo mw'ivyo bintu. Abantu beza bakora ibintu bivuye ku mutima, nka Mariya na Yosefu. Bo babaye abantu b'imvuga kuri, bakora ibintu bivuye ku mutima, bibaza ko ari kumwe nabo, ariko ntiyari kumwe nabo. Mariya na Yosefu, mwebwe murazi igihe bo bari mu munsi mukuru, Yesu angana na bamwe 12, bo baribaza yari kumwe nabo, ariko we siho yarari, bibaza ko yari kumwe nabo. Abantu beza uyu munsi nabo bibaza nk'ibyo nyene. Aba bantu bari mu madini, mu ihuriro rikuru ry'amashengero, abo bantu mw'ayo mashirahamwe amadini, bo bibaza ko bariko bakora ikintu ciza. Bo baravyibaza gusa ko ari kumwe nabo, ariko ntari kumwe nabo. Murabona, abantu benshi bibaza ko yari kumwe nabo igihe baba bahaye ukuboko umuvugabutumwa agashira ukuboko kwabo mu gitabo, ariko ntiyari kumwe nabo. Abantu benshi baribagije igihe bamijagirwa kw'amazi
bagakomezwa bakabatizwa mu izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera, bibaza ko we ari kumwe nabo. Bobo n'abantu beza, Mariya na Yosefu nabo bari abantu beza, ariko ukuri nuko we atarari ngaho. Ntiwikeke ngo wibwire wibaze ikintu na kimwe nk'icyo. Mbega umuco ni iki? Yaranditse ko ngo Yosefu na Mariya ni umwana Yesu. Mbega umuco ni iki? Ni ijambo rishingiwe intahe rivuzwe ry'Imana. Hanze y'ibyo nta wundi muco ubaho. Murabona, wewe ntiwoshobora kuboneshereza isi ukoresheje itara ritoya. Ni ijambo ry'Imana ryagaragaye, umwana acacapura inyenyeri ya Dawidi. Arandika ko ngo umuco bingana ijambo rishikijwe ryambaye umubiri. Bo bari abantu beza. Nimuraba amajambo bavuze, mbega ingene bitunganye. Mwe murabona ibyo Mariya yavuze ati, rero ubu mwebwe abantu beza b'abakatolika nta na kimwe mfise cyo kubagwanya, sindabagwanya na gato, ariko ngwanya iyo systeme mwebwe murimwo. Na mwebwe abaprotestanti ni nk'uko nyene muri mu masysteme. Aha mwenda tabiri yamarabana nyavuga ati, bagiye batangura kumurondera mu bo mu muryango ariko ntibamubona. Bagiye bafata urugendo bagenda iminsi 3 bataramubona. Ntibari bazi ko atajyanye nabo. Muri Yosuwa hariho agace abo habona aho we avuga ku gihe bamaze ngaho inyuma y'urupfu rwa Mose. Kuko aho we aravuga, mwene data William bariko aravuga ku minsi 3 aho batari bwamubone. Muhabonye ni muri Yosuwa, gitegeza ko ari ikigabane cya mbere canke cya kabiri. Ikigabane cya mbere umurongo wa 11. Ariko hariho n'ahandi habivuga cyane, haravuga ati nimugende munyuranganye aho mushagaje mubarira abantu muti nimurondera impamba, kuko mu minsi 3 muzoja buka rujya ruzi Yorodani kugira ngo mwinjire icyo gihugu uhoraho Imana yanyu yabahaye ngo mucegukire. Hariho kandi gace bavuga iby'ikigandaro, ibintu nk'ivyo. Kuko nimurabe aho Yesu bamusanze mu ngoro mu rusengero, kandi yari ko arigisha. Aha ibyo mwenda tabiri yamabandanya avuga ati, ningira kamaro kumenya ko Kristo agumana natwe ibihe byose. Ntibitube ko nka kome byaba kuri Yosefu na Mariya n'abandi bo mu muryango, abari ko bagendagenda bibaza ko Kristo ari kumwe nabo, kandi yari kumwe nabo, ariko ntiyari kumwe nabo. Barasubiye mu ngoro basanga ntihari. Mariya aramubwira
ati mwananje ni kubera iki watugize uku twe na so twakurondeye cyane twihebuye Kristo yarababwiye ati ntimwari muzi ko nkwiye kuba ndi mu bikorwa vya data Luka 2:41. Mbega ibikorwa vya data ari ibihe? No gushyitsa ivyasezeranywe kw'Imana izokora biciye mu gikoresho ic'Imana ibifitse cyo mu ico gihe, kandi igikoresho yari Kristo. Nuko rero we yategezwa kuba ari ngaho kugira ngo abe ariko arashyitsa isezerano ry'Imana ryo mu ico gihe. Ako gahe gatoya niko gahe gatoya ako ishengero ry'umwami ririmwo mu gacerere mu gutekana nk'uko vyari bimeze muri ya minsi mbere y'uko binjira mu gihugu cy'isezerano, kandi bose bariko baritegura. Ico gihe ni iki nyene, kandi benshi bariko baramurondera, ariko we ari mu ngoro yiwe mu ishengero ryiwe mu kibanza cy'ahera cyane, yicaye ku meza ariko arigisha. Nk'uko yicaye ku meza ari kumwe n'abariko baja i Emausi, aho rero yaciye atangura kumanyura umutsima, baraheza baca baramenya ko yari we. Biciye mu kubaha imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu ntambuko ihwanye n'igihe cya zahabu cy'ibuye rikomeza imfuruka, aho niho abatoranijwe bazoba bariko baramenya umwami muri iki gihe. Gusubira mu vyagezwe 34. Reka tujye gusubira mu vyagezwe 34. Ni murabe ngaha iyi minsi 30 ku murongo w'indwi mu gusubira mu vyagezwe 34 haravuga hati Mose yapfuye amaze imyaka 120, kandi amaso yiwe ntiyari bwarabe ivyijiji cyangwa inkomezi ziwe ngo zigabanuke. Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose bari mu kiyaya cy'Imowabu, nuko iminsi yo kuririra Mose no kumugandarira irarangira. Iminsi 30 gushira ku iminsi 3 bamaze ngaho, iminsi 3 Yosuwa yamaze ni iminsi 33 mu gitabo cyo mu mayinga 70 ya Daniel, ariko sinari kwinjira muri ibi, sinakizanye ico gitabo kuko iyo myaka 120 ya Mose ni umwaka ngirakamaro cyane, kuko imyaka 1954 iyo Imana yakoranye n'ihanga ry'Abaheburayo, kandi uwo ni nawo mwanya nyene Imana ikorana n'ishengero. Iyo minsi irafise intango, kandi harimwo igice gishikirizwamwo aho bishikirizwa, kandi nk'uko Mudata Branham yabivuze, yavuze ati ntibizorenza ko n'umunota n'umwe ubuzima bwa Mose bwabaye mu ntambuko z'imyaka 40. Kandi mwibuke ko igihe cya Laodikiya cyatanguye mu 1996, kandi
no kubomogwa kw'ingoro hariya inyuma ya Kristo mu mwaka wa 68, 69, 70. Ayo matariki yose hanyuma tuzogira inyigisho zirimo ibyo byose. Sinagenzanye ibintu byose birimo ngaho, ariko tuzoshobora kugenda turarondera kuri ivyo kugira ngo tube tuzi igihe turiko turabamwe icyarico. Nk'uko nabibabwiye ejo, abatoranijwe b'Imana abo ntibashingira ivyizere ku matariki. Twebwe dufise ukwizera ko kwizera amasezerano y'Imana, ariko kandi byongeye ntitwoshobora kuvuga tuti ivyo ntibituragishinga, ahubwo biraturazi ishinga, kuko turazi yuko Isirayeli ari isaha y'Imana. Isirayeli niyo ikorera ku ivyo vy'amatariki, kandi kuri Isirayeli byose bizoshitswa neza neza ku mwanya wagenywe n'Imana. Nihatangura gushitswa igice cya kabiri cy'iyinga rya 70 ryo mu buvugishwa bwa Daniyeli. Mwenda tabiri ya marabana nyavuga ngaha, ndiko dasoma muri bwa butumwa nyene ikinyenyeri cyo mu gaturutura, aravuga ati igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'igihe kibangabanganywe n'igihe cyo mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Nuko rero imigisha yabaye hariya yashushanije imigisha izoba ngaha. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo ni ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariko abayuda nabo bazobona uko kuza bavuge bati uyo niwe twebwe twari turindiriye, kandi azohamagara yegeranye 144 by'Abaheburayo 12,000 byo muri buri muryango. Ku rupapuro rwa 81 mu gitabo cy'imirongo, agace k'amajana 689 aravuga ati umunsi umwe nje ngaha mu myaka 5 iheze, mwene data Norman yariko aragendagenda mu nzira, sinari bwakorera igikorane ngaho. Umwami Imana yaranyiyeretse mwiyerekwa, nari nicaye imbere y'umuryango wanje imuhiri wanje, wamenga n'igihe kibi. Benshi muri mwebwe muzokwibuka iryo yerekwa, biranditswe mu gitabo cyanjye nandikamwo amayerekwa, ndavyandika kugira ngo nsindavyibagire. Mw'iryo yerekwa naritegereje, hariho ikintu cyari kije mu nzira, hari amabuye ari mu nzira, hariho ku ruhande hirya no hino mw'iyo nzira amabuye n'ibiti byari byaciwe birarandurwa. Ninjiye mw'irembo hari hazibiwe n'amabuye, narahindukiye iburyo bwanje, imbere y'umuryango wanje mwebwe murazi y sentada al lado opuesto del chofer estaba mi esposa. Recuerden que la esposa del hermano Branham, mwibuke yuko umugore wa mwene data Branham ashushanya ishengero mugeni ry'umwami. Ati mu modoka iruhande yanje hari hicaye umugore wanje, ndavye inyuma naho umwana wanje yari yicaye ngaho. Naraduze mu iryo barabara ndabwira umugore wanje ni mukunzi wanje, narihanganiye ibyo nshoboye byose. Levanté las líneas, estiré el caballo principal y comencé hacia el oeste. Una voz me dijo, cuando esto venga a acontecer, entonces ve hacia el oeste. Ijwi ryaciye rimbira riti ivyo nivyaba uraheze ucuraba
mu buseru iburengerazuba yaciye yandikaho ngo twabonye inyenyeri yiwe iburengerazuba. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Mwendatabiri yamarabandanya avuga ngaha ati rero turabonye icyo ari cyo inyenyeri yo mu gaturuturu, ni Kristo inyenyeri nkuru, izuba ry'ubugororotsi rirashe ku bizera Kristo, hanyuma naho rirase ku ihanga ry'Abaheburayo. Turi mu gihe nyacyo cyo kurindiriramwo no kubona ukuza kw'ikinyenyeri g'ikibibatsi cyo mu gaturuturu. Turabwirwa no mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 46 agace 390. We yaravuze ati ndi alfa na omega. Mu yandi majambo, nzoba ndika ibirengeye byose ubwa mbere, kandi nzoba ndika ibirengeye mu by'iherezo. Umucyo urasira mu buseruko ukarengera iburengerazuba. Cyabaye igihe hatari umucyo uboneka, ariko hazoba umucyo ku mugoroba. Ubumana burengeye mu gihe cya mbere muri Efeso. Rimwe rimwe mu aya mashengero yabonekeye ngaha, we yarihishuriye mu bumana mu buryo bwiwe buhawe ubwiza, ariko aha ubwa nyuma aba indome ze arandika ko ngo omega. Bundi bushasha mu nkomoko y'ubwa mbere, murabona uwa mbere n'uw'iherezo. Yaranditse ko ngo umucyo mu buseruko, umucyo mu buseruko, n'agafureshi k'umwami kagana kuri alfa, mu buseruko ukuza kwa mbere, n'umucyo iburengerazuba, agafureshi k'umwami karaba kuri omega, iburengerazuba ukuza kwa kabiri. No kwa aka gakarata yaranditse ko ngo omega umuvugishwa, omega muvugishwa, umuvugishwa n'Imana wa nyuma, umuvugishwa omega. Ivyashiyana 1:10 kugeza kuri 11. Yesaya 45 yaranditse ko ngo abami ba mbere, arandika ko ngo Eliya barisha abavugishwa n'Imana bose, nije nsigaye jenyene kandi nanjye bariko barangenza ngo banyice. Inyuma naho yanditse ko ngo, ni murabe ngaho ibyo yanditse ko, aravuga ati yaranditse ko ngo Eliya wa mbere arandika ngo hari hageze aho yifuza gupfa kw'Imana yomujyana imbere y'uko Yezebeli amwica. Ibyo ni ishusho n'urugero yandika ngo vy'umuvugishwa n'Imana omega. Ishusho n'urugero byarishushanije kuri Eliya wa gatanu, uwo igikoko Antikrito azogerageza kwica. Arandika ngo ibyahishwe na 17:4, 19:19, 11:3 kugeza ku 7, 12:1 kugeza ku 17. Arandika ko kandi ngo Daniel 12 umurongo wa mbere, aho niho hazohaguruka Mikayeli umugabisha akomeye. Arandika ko ngaha ngo Eliya, Mose na Yesu ni umwe. N'ubukozi bwa Eliya, Mose na Yesu buri mu muntu, mu muvugishwa omega. Mu wa nyuma, muri marayika w'isezerano, Kristo mpwemu yera mu kugaragara kwiwe kwa nyuma.
Sigue diciendo aquí, arabananya avuga ngaha preparados ati tube twiteguye para tan grandes bendiciones que twitegurira hay. imigisha ikomeye cyane No podemos dejar que se nos ihari escapen las bendiciones, ntitworeka ngo iyo migisha para lo iducike. cual tenemos que estar al tanto nicyo de lo gituma que Dios ha dutegerezwa kuba prometido tugavye ku vy'Imana y de qué yasezeranye, hacer para tugavye estar preparados. no kumenya icyo twokora kugira ngo twitegure, tube twiteguye. Levantad vuestras cabezas al cielo, muraramika a las imitwe cosas de Dios. yanyu ku ijuru ku bintu vy'Imana, kuko ugucungurwa kwanyu uguhindurwa kwanyu kuri La hafi. redención es la redención del ugucungurwa cuerpo, no gucungurwa la k'umubiri, transformación de nuestros cuerpos uguhindurwa kw'imibiri y yacu, la resurrección de los muertos hamwe en n'izuka Cristo, ry'abapfiriye muri en cuerpos Kristo glorificados. bazukiye mu mibiri hawe Y ubwiza. le daré la kandi estrella de la nzomuha mañana, ikinyenyeri cyo mu la gaturuturu. estrella de la mañana, Ikinyenyeri cyo mu hemos visto que gaturuturu es Jesucristo, twabonye nuestro ko ari Salvador. Yesu Kristo umukiza wacu. ¿A quién le va a dar la estrella de la mañana? Mbega ikinyenyeri cyo mu gaturuturu azogihande La estrella de unesha. la mañana es Ikinyenyeri cyo mu gaturuturu no kuza kwiwe. Malantito de ese mismo mensaje dice Muri ubu que Dios butumwa nos nyene imbere aravuga ati Imana a ver en el idufashe día postrero, kubona ku munsi la w'iherezo estrella resplandeciente ikinyenyeri de la cy'ibibatsi cyo mu gaturuturu, como lo dice San Pedro en la nk'uko lectura Petero que mutagatifu tuvimos bivuga mu del gisomwa lucero de la mañana. twabonye ngo ikinyenyeri cyo mu Y Él gaturuturu, nos dará la fe kandi we azoduha ukwizera uguhishurirwa para ser transformados y kudushoboza llevados con Él guhindurwa no kujanwa a la cena de nawe las mu bodas mazimano del y'ubukwe Cordero. bw'umwagazi w'intama. En el libro de las edades, Mu gitabo cy'ibihe by'ishengero la página 62, ku rupapuro rwa 62 dice, aravuga ati pero en una mirada final en de ariko este mu capítulo, kwitegereza ubwa nyuma muri iki kigabane véanlo mientras está allí ni mu birabe en mu medio gihe de los candeleros ari de ngaho oro, hagati con las y'ibitereko 7 kw'amatara estrellas en bya su zahabu diestra, n'inyenyeri indwi mu kuboko kwiwe kw'iburyo. le deja a uno sin aliento al ver. Umuntu abibonye atakaza n'inguvu mu bumana bwiwe burengeye byose. We aba ari umucamanza, El rey, umuherezi, El umwami, el inkukuma, cordero, umwagazi w'intama, león, intare, el alfa, la omega, alfa omega, el principio y el fin, itanguriro n'iherezo, el Padre, data, umwana, Espíritu Santo, mpwemu el yera, que era, uwari ariho, que ha de venir, ariho kandi agira aze nyene ububasha bwose, en todo. byose muri byose. Y escribe Apocalipsis 11, 15, Arandikaho 19. ibyahishura na 11 umurongo wa 11 kugeza ku 19. Escribe Alfa y Omega. Arandika ko ngo alfa na omega, Allí está Él, aho niho ari el autor y consumador. mwene byo usozera byose, umwagazi Él w'intama probó arabibereye. su mérito cuando Él solo nos We yaragaragaje salvación. ibyo ashoboye igihe izuba ritagura agakiza. Toda su gloria, We mu con bubasha todas las bwose cosas n'ubwiza bwose, cometidas a Él como juez. Dibujo una estrella de David. ibintu byose yakorewe Allí está, aza ari umucamanza, entre los candeleros, ari hagati y'ibitereko kw'amatara n'inyenyeri ziri mu kuboko es kwiwe. noche, Ni porque entonces ijoro, cuando usamos lámparas kuko para dar niho luz, dukoresha amatara kugira ngo haboneke entonces es umuco. cuando las estrellas se Rero aho ven niho brillando inyenyeri ziboneka y ziriko reflejando zirakayangana, la luz del sol. ziriko zirarungika umuco zitiye ku La izuba. iglesia está Haba ari mu caminando mwijima, por fe en ishengero la ririko oscuridad. riragendera mu kwizera mu mwijima. Umwami waryo yaravuye kuri iyi si, ariko mpwemu yera kugeza n'ubu arakayangana biciye mu ishengero, akaboneshereza iyi si. Iyi si yahumanijwe n'icyaha, kandi izo nyenyeri nazo nyene zirerekana umuco wiwe. Umuco umwe rudende zifise n'umuco wiwe. Mbega ingene ari mu mwijima, ese ingene hakanye mu buryo bw'impwemu. Ariko nta nkeka we niyagaragara ngo akore, haca haboneka umuco n'ubushuhe, ishengero rigahabwa ububasha, kandi biciye muri we ishengero rirakora ibikorwa yakoze. Ese twebwe twoshobora kubibona nk'uko Yohane yamubonye. Arandika ko ngo Eliya na Mose. Mbega twategerezwa kuba abantu bameze gute?
duhagaze imbere yiwe kuri uyo munsi. y escribe octavo día. Arandika ko ngo umunsi w'umunani, Y también escribe allí kandi el arandika sol, ko ngaha ngo Elías y izuba Moisés. Eliya na Mose. Y pasamos a el Evangelio según San Reka Lucas, tujye mu butumwa bwiza bwavuzwe na Luka en el capítulo 21, mu kigabane cya 21, verso 36. umurongo wa Velad, 36. pues, en todo tiempo orando que seáis Mwami tenidos mugabye por musenge dignos mu bihe de byose escapar de kugira ngo todas muze estas mushobore cosas que guhunga vendrán, ibyo byose bigira y de estar bibeho, en pie ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Y en Lucas No muri Luka 18, verso 6, umurongo wa 6. y dijo el Señor, Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ibyo uwo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mu ijoro, les hará justicia. naho ibatevya ndababwira yuko izorubacira vuba. Ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mu isi? Escribe, Aha yagiye yandika ko ngo creerán. mbega bazokwizera ukuza kwe kwa kabiri. Lo colocan signo de pregunta. Abishyiraho nk'ikibazo. Creerán en su segunda venida. Mbega bazokwizera ukuza kwe kwa Y kabiri. escribe Yagiye yandika ko ngo ivyahishuriye Yohana 1, Apocalipsis 6:10, ivyahishuriye Yohana 6:10, Apocalipsis 6, ivyahishuriye Yohana 6:10, 6:10, Apocalipsis 10, del ivyahishuriye Yohana 1 al 11, 10:1 kugeza kuri 11, ivyahishuriye Yohana 11 umurongo wa 3 kugeza ku 7, n'ivyahishuriye Yohana 7 verso 2. umurongo wa 2. Y una pirámide y las edades. Na piramide n'ibihe by'ishengera yarabicapuyeko. Y en el mensaje Revelación, No mu butumwa buvuga capítulo ku 5, kigabane cya parte 5 cyo mu vyahishuriye Yohana igice cya mbere cy'ubwo butumwa ku rupapuro rwa 32, dice, aravuga ati, el reverendo William Branham, Revera William Branham aravuga ati, y muchas veces kandi kenshi buscamos a Dios turarondera Imana, y esperamos en Dios. tukarindira tukitega Si Imana, Dios estaba en todas partes kandi Imana iri mu bice y byose. usted tuviera un muy grande bien, Ni byiza si Él tuviera un muy grande trono establecido, iyo ibaye ifise intebe nini iri mu kibanza kanaka, creerían en Dios entonces. bose bohejeje bakizera Imana. Rero hamwe Imana iteretse intebe nini ngaha mu gice mu kibanza Él se kanaka, sienta en cierta ciudad. bavuga bati Imana yicaye mu gisagara kanaka, Este es Dios. iri ngaha Usted ni Imana. vaya a Él. Wewe rero Él puede ja ahiri. solamente, el hermano Branham suena los dedos, Mwendata Branham yaciye aturitsa intoki, pues todos le creerían. bone rero bose Entonces la boyizera. fe Ukwizera sería rero nula. ko batacyo kuvuze, Tendríamos que tener ninguna fe, ntitwotegerezwa ninguna kugira manera. ukwizera mu buryo na bumwe. Eso sería así. Vyogenda Eso gutyo, será en el milenio. ibyo bizoba mu nganzi y'imyaka igihumbi. Ariko mw'uyu mwanya Tratando de hallar iriko irahamagara igerageza kuronka abo. Ibi bintu biboneka nk'ibinyegezwa, nk'ibintu biyobeye bitumvikana, pero por fe. ariko kubwo kwizera turayizera. Esa es la razón. Icyo por nicyo qué lo gituma hizo. iyo yabikoze. Todos lo ven. Mwese murabibona. Y escribe la fe Yaranditse sería ko ngo nula. ukwizera koba ari ubusa, ntacyo koba kuvuze, ntacyo koba kumaze. Si Dios se sienta en el trono Rero Imana yicaye mu y dice, ntebe, pues aquí está. bakavuga bati ngiyi iri nga, El trono y dibuja hacia una pirámide, acacapura la flecha hacia la pirámide, umwami ugana muri piramide, y una estrella de agacapura David n'ibihe por otro lado. by'ishengero n'inyenyeri ya Dawidi hirya. Allí está Dios.
bati hajya Imana nihiri ibaye mu kibanza kanaka reka tujyeyo tuvuge tuti mwami Imana mukundwa mbega mwe mwobikora egome nobikora mwenda Data Branham yaciye aturitse intoki ivyo vyoba murabona ni Imana rero ngaho ntihoba hakenewe ukwizera kohinduka ubusa ukwizera si kwiza mu gihe wewe uri umuntu mbega gute hamwe umuntu wese muri iyi si abaye umukristo mbega gute hamwe bose babaye umukristo yuzuye mpemu ntitwoba tugikeneye ukwizera na kumwe mu buryo na bumwe kandi ukwizera kuguma ari kumwe nicyo gituma mwebwe muri ngaha ni kubera ko mwebwe mufise ukwizera mwizeye ikintu kanaka kandi icyo kintu kanaka ni ukwakira ukwizera kwizamurwa icyo kintu kanaka nicyo wewe kikunyiganyiza kigatuma wewe wicara ukajya umutsima uri kuragaburirwa kandi wewe nimba wicaye ngaho uri kurumviriza wakira umutsima uri kuratangwa ndashobora kukubwira ikintu kimwe nk'uko iyi Bibiliya iri ngaho wewe uzoba mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama kuko wewe uri gukora nk'ibyo wokoze uri hariya nimba wewe ngaha ukoze ikintu ngaha umenye ko na hariya naho nyene uzogikora nimba wicaye ku meza uri kurakira umutsima w'ubugingo ndagufitiye aya makuru meza uzoba wicaye no mwayo mazimano ariyo yiteguye ateguwe ku bwacu kandi ukwizera kuguma ari kwa kundi ni cya kintu nyene kimwe cyadukiza no kwizera kandi icyo nicyo gituma hategerezwa kubaho bamwe badahuza n'ibi bintu kugira ngo tweho tugaragaze ukwizera mbega murabitahura mu mwanya wewe utegerezwa kuba ufise urundi ruhande wewe utegerezwa kuba hategerezwa kubaho ikinyoma kugira ngo habeho n'ukuri ukuri gukayangane neza byose bibaye ukuri byoba ari ibintu bisanzwe arandika ko ngo ibintu negatife bituma ibintu byo positive bigaragara ariko wowe urabona ni ikintu cy'ukuri ni ikintu nyacyo y'ukuri no kwizera n'ibindi aho rero murabifise rero dutegerezwa ibintu bishyigikiye n'ibibigwanya wowe utegerezwa kuba mu minsi myiza kugira ngo unezerwe cyangwa ukaba no mu minsi mibi kugira ngo wibuke iminsi myiza wowe utegerezwa kuba mu minsi yo kugwara kugira ngo wibuke yuko kuba umuntu akomeye biryoshye wowe utegerezwa kuba epfo y'umusozi kugira ngo umenye ko no hejuru ku musozi naho habaho umunsi umwe byose hazoba ari mu gasongero k'umusozi byose azoba ari amagara meza byose bizoba ari Imana byose uzoba ari umunezero hazoba umunezero utagira iherezo ariko gushitsa mu icyo gihe hategerezwa kubaho ibintu bishyigikiye n'ibigwanya yandika ko ngo mwisonga ibuye rikomeza imfuruka agacapura n'inyenyeri ya Dawidi n'iyindi ngaramwashi cyangwa piramide n'ibihe by'ishengero. Mwene data William arabananya avuga ngaha ati uwo niwo tuzobona mu gukwego kwa gatatu ko kugaragara kw'Imana ku munsi w'iherezo hagati mu ishengero ryayo. Hingiye mu iryo yerekwa Revera William Branham yabonye aho yabonye iyerekwa rinini katedrali kandi yarabonye marayika w'isezerano. Kristo yinjiye ajya mu kumba gatoya araheza arigaragaza nk'uko biri mu nteguro yiwe. Ibyo byose bifitanye isano no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ibyo byose bifitanye isano n'ikimatanijwe cy'indwi. Nuko rero iyobokamana ry'abakristo bazoronka gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema umunsi umwe utari umunsi wa kera. Nuko rero hazobaho kugaragara mu mwuzuro kwa Kristo mu buryo bwa mpwemu yera hagati mu ishengero ryiwe. Rero tuzoba turiko turabona iki? Turiko turabona ikinyenyeri gikibatsi cyo mu gaturuturu, kandi ibyo bizobonwa n'abazinduka
abavyuka batevye igihe cyaramaze kubarengana cyo gushobora kubona ikinyenyeri gikibatsi cyo mu gaturuturu. Mu butumwa bwiswe Shalom itariki 12 z'ukwa mbere, nimurabe ngaha ivyo tubiwe ku rupapuro rwa 28. Uburyo bumwe rudende Yesu Kristo yabaye kugaragara ko ijambo rivuzwe ry'Imana umuco w'iyo saha. Yohana Mubatizi yabaye umuco w'isaha, we yabaye umuco imbere y'uko Yesu nawe aba umuco. Mu bwishwa Yesaya yaravuze ati, ijwi ry'usemerera mu bugaragwa riti mutegurire inzira uhoraho, mugorora inzira. Iryo ni ijambo ryavuzwe ry'Imana, ryari rishyizwe ngaho, ntiryari bwaronka ubuzima, ntiryari bwahinduka ukuri. Maraki muvugishwa n'Imana wa nyuma mu myaka 400 imbere y'uko ibyo biba yaravuze ati, umve ngira ntumi integuza yanje imbere yanje, ndoraniriza inzira imbere yanje. Aho ni umuntu yari avuye mu bugaragwa, atari mu idini cyangwa mu bindi byizegwa, ariko umucyo wiwe yaranditseho ngo ubutumwa bwiwe nibwo bwamwerekana, ijambo niryo ryamwerekana. Bo baravuga bati, mbega uri Mesiya? Arababarira ati, sindi we. Yaranditse ko ngo ijambo rirerekana intumwa, acacapura inyenyeri ya Dawidi. Yaravuze ati, sindi we, ariko ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati, nimutegurire inzira uhoraho. Yesu yaravuze ati, mwebwe mwaragendeye mu muco wiwe. We yari umuco uri kurakayangana, uri kurabonesha igihe gitoya. Kubera iki? We inzira itarategurwa, umuco wiwe hanyuma warazimye. We ntiwoshobora kugendera muri uwo muco. Mwebwe ababatiste, uyu ni umuco w'iyi saha, umuco waje. Haguruka ukayangane ijambo, umuco, ijambo rigaragaye ry'Imana ryerekanywe ni umuco. None gute ku mwaka mushasha? Yaranditse ko mu mwaka wa 50 wa yubile. Mbega gute ku mwaka mushasha tugira dushikemwo? Twoshobora kuvuga byinshi mu uwo mwanya bijyanye n'umwijima no kujya mu muco, intangamarara y'umuco uri kuraza, acacapura inyenyeri ya Dawidi. Ariko ubu turashaka kujya ku murongo ku bw'uyu mwaka mushasha. Ni vyiza, umwaka mushasha, umwaka mushasha. Gute kuri uwo mwaka binzaniye ikizigiro. Tugeze ku mwaka ubitwegereza, uwundi munsi ubitwegereza kurusha uko twari tumeze ejo. Iminota 10 ni saha turiko turavyegereza, ntituraba inyuma ahubwo turaba imbere. Ego me mugenzi, umwaka mushasha ntushaka kutubwira kuzingura urundi rupapuro nk'uko umuntu umwe yigeze kuvyumva. Hari umuntu yavyutse kare arasohoka, afata ikimenyesha amakuru, asubira inyuma aricara, ashira amaguru ku ntebe yiwe, atangura gusoma ikimenyesha amakuru. Umukenyezi wiwe ari hanze ariko ararondera icyayi. Aravuga ati, Yohana, hari ikintu gishasha? Aravuga atoya, ni bya bintu nyene vya kera, uretse gusa ko ari abantu bashasha. Ego ibyo nivyo, abicanyi, abahemukira abandi. Isugu zingurura urupapuro rushasha, ahubwo no kuzingura tukaja kwijambo ryasezeranye ry'uyu munsi, aca yandika ko ngo umwaka wa yubile. Kubona icyo umuco w'uyu munsi utegerezwa kuba, ivyo dutegereza gukora mu uyu mwaka. Mwende tebiri yamarandika ko ngo oya, sugusubira mu madini yacu ya kera, ahubwo nukugaruka ku ijambo,
kubona urugero rw'umucyo utegerezwa gukayangana uyu munsi. Shengero, nimugaruke ku ijambo, musubire ku ijambo, mwatse kuri interrupteur. Nivyo, mureke kuguma muzunguruka hirya no hino mu mico y'umuyaga nkuba yakozwe n'umuntu. Mugarukane ijambo, mubone isezerano ry'uyu munsi. Mugarukane ijambo, arandika ko ngo integuza n'uteguriwe inzira. Hanyuma hama mubone icyo isezerano riri, mube maso ku kwerekanwa kwaryo iyo rishingiwe intahe. Wewe rero uraheza ukamenya nimba uri mu muco cyangwa utawurimwo. Nimubone ucubona icyo ari cyo isezerano cacapura inyenyeri ya Dawidi. Mu guhindura impapuro cyangwa ibirangaminsi, ivyo ntibihindura igihe. Abantu benshi baravuga bati ni byiza, umwaka ushaje waheze, nataye ikirangaminsi cya kera akazana ikindi umwaka mushasha. Icyo ni cyo umwaka mushasha kuri bo usigura. Kuri jeho mba ngomba kubona ibyasezeranye byo kuwo munsi, mba ngomba kumenya icyo ari cyo. Ndashaka kumenya umucyo w'iyi saha kugira ngo menye ingene ndawugenderamwo. Mbega umuntu vyo mumarira iki kugendera mu mucyo warenganye, mu gihe umucyo wo muri kubu ari wo umuha impanuro nshasha zo kugenderamwo? Ndagomba kumenya aho ndiko ndaba, ahariho igihe ndimo icyo ari cyo, ingene ngeze kure hariya ruguru mw'ibarabara. Nk'uko Pawulo yavuze, ndashobora no kwibagira ibyarenganye. Cuando todo el tiempo se desaparecerá hacia eternidad, cuando venga Jesús. Igihe hazoba gushika mu bihe bidashira, Yesu aje acacapura ibihe by'ishengero na piramide, akandika ko ngo mu bihe bidashira Yesu niyaza. Kora nk'uko Dawidi yakoze, ushire kazoza kawe mu maboko yawe, nturabe ikindi kintu na kimwe. Dawidi ngaha yaravuze ati igihe cyanje kiri mu maboko yawe. Murabona mu mazaburi aho yasomye mu 62, muri zaburi 62 ati igihe cyanje kiri mu maboko yiwe, n'urutare rwanje we aranyihishurira no kuri guhishuwe. Igihe cyanje kiri mu maboko yiwe. Ngaho murabifise, igihe cyanje niciwe, nduwiwe, ndi mu maboko yiwe, kuko we ni wagaba igihe. Sinzi biri muri kazoza, ariko ndazi ko ari we agaba kazoza. Rero uwo nyene afise kazoza, nanze ni wamfise. None ni kubera iki no kuyumvira gushinga ibi na biriya byo mu mwaka uza? Nishize mu maboko yiwe gusa, nkagenda nk'uko Dawidi yagenda. Umwanya wanje uri mu maboko yiwe. Yarazi ko Imana ifise kazoza. Dawidi ntiyarazi kazoza, ariko yarazi ko Imana ifise kazoza. Sinzi icyo ari cyo kazoza, nta n'umwe wo muri twebwe abizi, ariko turazi ko we ari we afise kazoza. Arabandanya avuga ati nk'uko umuntu ategerezwa kuzinduka kugira ngo ajye ku kazi, tuzinduke no mu buryo bw'impwemu kugira ngo tubone ikinyenyeri gice bibatsi cyo mu gaturuturu muri iki gihe cya nyuma. Kuko uko no kuza kwa Kristo ku ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo ari uwo munsi turiko turabamwo. Ku rupapuro rwa 58 mu gitabo cy'imirongo, agace k'amajana 507, aravuga ati nizeye ko twebwe kugeza n'ubu dufise umucyo mwinshi uri kuraza hejuru. Acyandika ko ngo Mose
uri kuraza uvuye hejuru mw'uwo mwanya uzokuzura ku isi umunsi umwe mu kanya gatoya, kumbure vyoba nko mu mezi, ariko ndizeye ko hariho umuco mwinshi uje. Yaciye yandika ko ngo haraje umuco mwinshi bingana ukuza kwa kabiri. Arabandanya avuga ati turi mu ntambuko yo kwitegura ko mu buryo bw'impemu, kugira ngo twakiriye imigisha yose Kristo amfitiye, niyo afitiye nde wundi, afitiye n'umwe wese wo muri mwebwe, arayimfitiye nanje nyene. Ni imigisha ikomeye iyi Imana ifitiye abizera Kristo bo muri iki gihe cya nyuma, kandi tuzoyakira. Ku rupapuro rwa 31 mu gitabo cy'imirongo, agace k'amajana 258, haratubwira hati ukwezi n'inyenyeri igihe bizoba vyagiye, isi handitse isi yandika ko ngo ishengero, isi ikaba yazimanganiye mu misozi, arandika ko ngo ubwami, ubugaragwa nabwo akandika ko ngo amadini, vyose bikaba bitakihari. Isi ikaba iriko iradandabagirana nk'imboregwa ishitse imuhira mw'ijoro, inyenyeri zikareka gukayangana. Yaranditse ko ngo abarutera, aba Wesley, aba Pentekoti zigakoroka zivuye ku ijuru, ukwezi kugahinduka amaraso, izuba rikamaramara rigahisha inyonga zaryo, nivyabona umwana w'umuntu aje mwebwe muzoheza mubeho ibihe bidashira nihamara kuba izuka. Icyo nicyo gituma harungikwa mpwemu yera. Rero wumvise umuhamagaro muto cyane ntuwukengere. Mbega mpwemu yera ni iki? Ni Imana muri wewe kugira ngo abandanye igikorwa ciwe mu bantu biwe, kugira ngo ashyire hamwe ishengero ryiwe, arizane mu kibanza kuri uyu munsi kure y'abaruteri n'abametodiste n'abapentekoti, mu kibanza aho riragwa mu mwuzuro, mu buntu bw'izamurwa. Kandi iki gice cy'ishengero, mpwemu niyinjira mu ishengero ngaha rizoduzwa, aha hazoza abacunguwe bose bakorakoye kw'iyo mpwemu. Abo baruteri bahagaze hariya n'umucyo wose uwo bari bafise mu gutsindanishirizwa. Abametodiste bubamye hasi, abapentekoti bagendagenze hajya na hariya mu mabarabara, bakabita abavuga indimi n'ibindi. Bo bazohagarara ku murongo mu kugaragara kw'Imana kuri uyu munsi, egome cyane nk'uko Bibiliya iri ngaha. Muri iki kigo dufise cy'uyu munsi tuza kuba turiko turabona iyi nyenyeri, ibanga ry'inyenyeri igira 8 ritaboneka mu vyahishuriwe hano ikigabane cya mbere umurongo wa 20. Reka duhaguruke.
gutyo rero mwaka kanya nyine dusigarane n'uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago